Bro, I'm sorry. Madam ntibikunze ko guherekeza kuko yumva nabi cyane. Amerewe nabi, ambwiye ko yofata akanya karuka gatonya. Okay. Sibyo? Tugende. Oh, Badijano, potami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Badijano, potami via. Oh, scemi santi doma. Kukirimi bwami hari umwamikazi yitwa Doluka. Yari afite umwami yitwa Lokasiya. Bari bafise umushumba yitwa Lusiya. Uyu mwamikazi n'umwami bari babayeho batazi ico ubwami bubabikiye ejo hazaza. Maze ivyo vyabatera kumva ko ubuzima babayemo muri ako kanya aribwo ubuzima bw'ahazaza. Lusiya yarakubitwa. Lusiya yaracunaguzwa. Lusiya yavumwa amate mu maso. Ariko ico batari bazi nuko muri ivyo byose ataco byari bimubwiye. Lusiya amaso uyu aratukuye cyane bitewe nuko yagumarira. Amaso yaguma acucuka mu musotsi. Igihe kimwe igikomangoma cy'igaroti cyaje gutembera mu rugo bwami maze gihuza amaso na Lusiya. Lusiya yuzuye agahinda n'umubabaro, amaso yuzuye amarira, atukuye cyane. Ku matama yiwe haguma hashoka amarira. Nibwo ico gikomangoma caje kubwira umwami w'ubwo bwami kiti hari ikintu ndiko ndiyumvamo. Maze umwami arabaza ati uri kwiyumvamo iki? Igikomangoma kiti ndi kwiyumvamo irindi tara rigiye kumurikira ubuzima bwanje. Umwami nta kintu na kimwe yigeze asobanukirwa muri ako kanya. Yaherekeje igikomangoma maze barasohoka bava ibwami. Bofu, uvuga imigani nkaho umengo niwe washizeho, ariko ni byiza. Turi mashini tugende. Acharya Bwana.
Sogo kare wambwiye amajambo numva ari kunkora ku mutima mbona narabaye inyamaswa biteye ubwoba nicyo gituma uwo munsi ngomba mbabarire ndanagusezeranira ko ngiye kugira umutima uciye bugufi. umwana w'ubwenge ni ukuri ikosa akamenya ko yakoze ikosa akarisabira imbabazi, ariko umwana w'igipfu akora ikosa akakamika izosi akigira nk'atacabaye, ubu azovuna kuko atagira gitabara, nubwo azopfa ntawe uzomuhamba, azoribwa n'ibisiga, umubiri wiwe uzoribwa n'ibisiga. Sogo umbwiye amajambo akomeye cyane, nawe reka gusangira nawe, ahubwo reka ngende kuzana icyo kunywa tube turaganirirako. Mana ndakwinginze mutama wanje ntibamwirukane, ko bamwirukanye Mana urabizi, nawe urabizi, sivyo niko ndakubwira urabizi, ino nzu sinobasha kwibamwo mutama atari ngana, uyu munsi narapfiriye ku Mana ndananiwe. Ese Mana ariko kindi kwiyumvamwo urupfu kurusha ubuzima. Mana ndakwigize, tabara buri muntu wese wo muri ino nzu, tabara buri muntu wese wo muri runo rugo, tabara Brighton musaza wanje, tabara Charlie Canake mutama wanje. Mana ndakwinginze mwami wanje, tabara Mr. Khan, tabara Benito umugore wa musaza wanje, ndetse utabara na jewe mwami w'umusavyikazi wawe. Iki gikombe c'urupfu kiturenganisha mwami uzobukoze, gusa Mana bifite ubwoba, bifite ubwoba Mana, bifite ubwoba. Ndakwinginze mwami wanje, Mana girira umuntu, ndakwinginze, ndakwinginze. Arinze amarira menshi mwami, ariko ntabwo nkeneye kurira amarira yo kubura umuntu mwami, ndakwinginze, ndagukambira. Kugira umutima mwiza biratuma ushika ku ndoto zawe. Charlie Canake yizerera mu mutima uciye bugufi, nivyo bitumye ubuzima bwiwe bushirwa ku iherezo.
Brighton. Brighton. Mama wacu ararwaye kandi ararembye cyane. Harabura gato ngo apfe. Tuduge tujye kumuraba kuko je none kumuvuza. Angeli, wowe tugumurabe mama. Je namwanya afise. Kandi umugore wanje ararwaye, nawe ndafise kumwitaho atari jewe. Okay? Brighton. Ujye ni mama yakuvyaye. Uyu musa wigeze ubikisha mama wawe. Yari itanze atitangira itama. Aragushira mu mashuri. Umunyu, agasukari n'ibindi vyose aravyirengagiza. Agushira mu ishuri kugira ngo uronke ubuzima. Ariko uyu musi uriko uravuga gutyo. Ibuka amagogo mama yatugoreweko, ariko areka kuturekura. Hari hageze aho mwitura ivyiza yadukoreye. Ariko uyu musi ni uri kuramimbira ikinogo c'imva yiwe. Mama wacu nigeze atureka. Nubwo twe twavuze twongorera. Mu bukene bwiwe yaratureze. Araturera kugera aho tugeze turakura. Warahejeje amashuri. Uraronka akazi. Uca wizira no mu gisagara. Muhira urahibagira. Urahibagira. Ariko muhira ni muhira. Nubwo bari mu gisaka. Naho ba waravukiye. Ivyo ntuvyibagira. Umuvyi wacu bagahinda n'intuntu biramwisha. Nta n'umusi n'umwe wigera wiyumvira ngo uje kumuraba. N'akazi wavukiyeho kamusenyukiyeho. Ubu mama wacu ni ntaho nikora. Arasembera atarakwiye gusembera. Yaguteye agateka wowe ukoze iki? Umuteye akagera. Mama yarakuramuye ariko uramucuritse. Brighton. Na utanene wa musokoni. Yesu yapfuye. Brighton nije nawe. Twabuze umuvyeyi papa wacu. Tukiri bato. Na kintu kimwe tuye gushobora gukora ko twari tukiri abana. Ariko mama wacu yaratukuye aratujyamajyamako. Nigeze yumvira ni segonda rimwe Brighton. Mama wacu yarakiri muto. Yari gushobora kurongorwa n'undi mugabo. Ariko yaradupfukamye aratujyamajyamako kugera aho tugeze. Hamwe mama wacu yorinda apfa takintu na kimwe nawe tumukoreye. N'Imana yo mwijuru niyo tubabarira Brighton. Ikindi naco ukongera gufata mama kumugeranye n'umugore wawe kuko nta hantu namwe bahuriye. Nani musinimo bazigira bangana. Mama ni mama Brighton. Mama ni mama Brighton. Uyu musi wogwara ukabura ivyigo. Mama ndizera neza ko yo kwitanga ku bwawe. Ivyiga kariguha ariko ndakuraho Imana yo mwijuru. Umugore we niyo kwigera guha ivyigo. Yo kureka ugapfa agatwarwa n'undi mugabo. Mbabariye ku bw'amajambo ndakubariye. Ariko baca umugani mu Kirundi ngo umukuru kizira kumutuka ariko nabwo kizira kumubwiza ukuri. Kandi rutongeye kugeranya umukuru we na mama wacu. Akayabugu papa wanje.
mu mateka yanje ndinze ngera hano nta muntu n'umwe nizera. Kuri iyi si y'Imana umuntu umwe gusa nizera ni Angeli. Umubiri wanje urananiwe, umubiri wanje urase kwakira iki kinyobwa. Benita, urinde wewe. Ese nagukoreye iki kugira ngo jewe wiyumvire kunyica? Niba utanyizera akira dusangire. Benita, uracari muto, umutima wawe nawe uzogushika. Ubwo wagenda kuzana ikinyobwa ntiwigeze umbaza ico wonywa, nibwo umubiri wanje wiyumvishijemo ko hari ikintu kigomba kibe kuri jewe. Benita, ntibikubereye ku mwana mwiza, gumana umutima mubi niwe ukubereye. Uburyo wanyigira ku mwana mwiza ukanyita papa nibyo byanteye amakenga. Benita, mtamu. Karibu. Nyakubahwa, usanze umugore wawe yaranzimanye ikinyobwa. Karibu dusangire.